Dora mkije mwese muriko muradukurikira nakaryo keza ko gukurikira amakuru ya televiziyo Renaissance mu rurimi rw'ikirundi ari amakuru no munsi twatuga tuyahere muyavuga muje n'agateka zina muntu kwa 2021 Nyakangu kumwa kutasha amakungu arahimbaza umusi wahariwe amahoro kubw'umushikiranganje w'agateka zina muntu Martin n'ivyo abandi uwo munsi ushitse mu gihe amahoro yiraye mu Burundi umushikiranganje n'ivyo abandi akababaza ko hari abantu bene mashirahamwe yigenga uno munsi akamisha babuzwe irengero ku nyungu zabo akongera koko muri kahise hari abarundi bari babuzwe irengero hanyuma bahezwa batogwa ari bazima tumukurikire. Iyo tuvuze ko amahoro ariho mu gihugu hariho ivyo umuntu afatira ko cane hariho urugero umuntu afatira ko atantureka zihari abantu bari ku mirimo yabo abantu bagenda ku mashure ibikorwa by'ubutunzi bikaranguka atantambara ihari igihugu kiba kire mu mahoro ese ukuvuga yuko Minana agwanye na Paul kw'amahoro mu gihugu batayahari ahantu hose hari abantu mwe nivyo birabaho hanyuma kubijanye nuko umuntu bavuga ko yabuze irengerero by'ukuri umuryango ubutamubona kabara kababara ariko uravye mu mategeko y'igihugu n'amategeko mpuzamakungu arerekana igihe uvuga ko umuntu yabuze irengerero cyane ko twagiye turanabibona hari nabo bavuga ko babuze irengerero mu ukazumubona aragusesetse ko inyuma y'ukwezi inyuma y'umwaka ari nababura irengero ugasanga bavuga ko babuze irengero ugasanga inyuma y'imyaka aragarutse ico turadusaba ngaho bwa mbere na mbere yuko imiryango yabo igenda ikabimenyesha mu butungane baca bugurura amadosiye ajanye namwe nivyo hanyuma gatanga ikindi kiringo ku buryo ntushaka kuvuga ko umuntu yabuze irengerero utaje inzego z'ubutungane niyo bunyine babatiwe umuntu turavye yarabuze irengerero. Kumva jamba ashikirizwa n'uwo mutegetsi Martin n'ivyo abandi ajeje agateka zina muntu ahavuga ko amahoro ari umusesekara mu gihugu ngo namajambo yo gukora mu nkovu ababuza babo nkuko bashikirizwa n'umushinga manza Gustave Niyozima akavuga yuko mushikiranganje ariko aritiranya ibiri mu mategeko n'icaha nyezina kijanye no kunyuruza abantu tumukurikire. Umuntu aserukira leta nk'uyo no gushikiranganje nk'ubwo yubahuka gushikiriza amajambo nkayo azamarira ari mu gihugu amarira y'abavyeyi y'abapfakazi y'impfuvyi zigurirwa ziraboroga bataza babiyo bagiye basabo bavukana batoyi babo pene wabo birababaje cane ko uri kuraraba ibintu biriko biraba umuntu asoma mu makuru hirya no hino akaraba bamaze iminsi banyuruzwa hari haciye imisi mike itarenga n'indwi habaye inama nkuru y'agateka kazi na muntu kishirahamwe ryawo ni ku kibazo c'u Burundi bavuga ivyo nyene hakaba ariko hanyuruzwa n'abandi ni ibintu bitwereka yuko nabo nyene batabona iyo bariko baraja basa nuko bihebuye basa nuko bacitse inyamaswa birababaje rero muri ivyo nta vyinshi novuga nti nimba ari ukubesha nkuko Jerome yabivuze nimba arabangusha nayo mashirahamwe adakengurukira ivyicaro vya politike boni batwereka abo bantu iyo bari boni babatunganirize bababereke niho bazoba babatsinze niho bazoba babaye ababesha ariko batabikoze novuga nibo nabo baba babaye abicanye. Amakuru tubanaje nyere mu bijanye n'agateka zina muntu abantu 17 barishwe 77 nabo barahagarikwa bidakurikije amategeko byo tubisanga mu cegeranyo cyo mu kwezi k'umunani cishiramwe Rukristu akat Burundi. Augustin mubona hari mu gisata cyo kumenyesha makuru muri iryo shirahamwe aragaruka ku bakora ayo mabi ahadoma urutoki ku nzego ziperereza igipolisi igisirikare hamwe n'ugwaruka rw'imbonera kure tumukurikire. Icegeranyo duheruka gusohora muri akat Burundi kijanye n'ihohoterwa ryakiremwa muntu mu Burundi kiravuga ku bantu bashika 17 bagandaguwe abandi barabugwa irengero akaba bashika 77 bahagaritse badakurikije amategeko hamwe n'abashika 21 basinzikarije ubuzima muri abo 13 bakaba barahohotewe cyane. Tuvuga nko nk'ikiziga c'umuntu atashoboye kumenyekana catowe ahitwa Ibusimba muri zone Gatete commune y'intara ya Rumonge kwigenekerezo rya mbere ukwezi k'umunani 2018 tukavuga umunyagihugu azwi kwizira rya Etienne Muvandimwe
yaba muri mu site batesheje izabo yo muri komine Gashoho mu ntara ya Muyinga yanyurujwe n'imodokari ifise n'abantu bari mu modokari ifise ibiyo bitabona zimwe zisanzwe zikoreshwa n'abakozi b'iperereza aho akaba ari kwigerekezo rya gatatu kwezi k'umunani 2018. Ubwo bubisha bwo kunyuruza abantu nyene bwari monogoje muri uko kwezi kuko hariho n'ubundi munyagihugu yaba muri site yabatesheje izabo y'ubugendana muri komine Bugendana mu ntara ya Gitega yanyurujwe n'abantu bari mu modoka nyene yitari ifisi ibiyo bitabona wowe wakaba yanyurujwe na mustanteri abona ariko bakaba ataco yashoboye gukora kugira uwo munyagihugu ntanyuruzwe. Hari n'uwitwa Emersenge Emery yaba muri zone Kinindo mu gisagara ca Bujumbura nawe nyene yaheruka kubugwa irengero akaba yahamagaye ku telefone n'umuntu yamubwira ko bohurira mu gisagara ca Bujumbura hagati kuva ico gihe akaba atarasubira kuboneka aho akaba ari kwigerekezo rya 23 kwezi k'umunani 2018. Akati Burundi yahejeje cegeranyo isaba leta y'u Burundi guhagarika ihohoterwa n'itotezwa korera abo yita yuko batoye nabi batoye oya mu itora ryo guhindura ibwirizwa shingiro. Akati kongera gasaba akarere ka Afrika y'ubuseruko gufata ingingo zikwiye zihutirwa zo gukingira impunzi z'abarundi na cyane ziri muri Tanzania ziko zihohoterwa n'imbonera kure hamwe n'ubuyobozi n'ubutegetsi bwa Tanzania buriko buzitegeka guhunguka kandi mu Burundi atamutekano uraboneka. Ikarangiza isaba amakungu gukoresha ububasha afise mu gusaba leta y'u Burundi guhagarika byo bwicanyi riko yakorera abantu hama no gusubizaho ibwirizwa shingiro ryo mu 2015 n'amasezerano y'Arusha. Kanini hamwe zivugwa ku butaka bw'u Burundi zirahagaritse umutima ishirahamwe akate Burundi. Augustin mubona kubwiwe ngo nta kindi zaje gukora atari kwigisha no gukora ihonyabwoko nkuko zabikoze mu mwaka wa 1994 mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda n'ubunyene. Augustin nimubona ivyuko hariho intera hamwe zoba ziri mu Burundi ndetse zoba zimaze no kwinjizwa mu gisirikare no mu gipolisi cy'u Burundi. Muri akati Burundi twaravyumvise kandi twarumvise n'abahoze bakora mu gisirikare cy'u Burundi bavyemeza ko iyo migwi yinjijwe. Muri akati Burundi rero tukaba tubiteye ivyatsi nkuko mubizi mukaba muzi kahise kizo ntera hamwe zahavuye ziba FDLR mu nyuma kamuze ko atakindi zikora atari ukwica nkuko vyashitse mu gihugu cy'u Rwanda aho zatunganije zikanakora ihonyabwoko. Bikaba biteye ubwoba rero bikaba biteye amakenga kubona abantu nk'abo atakindi bakora atari ukwica bagenda bica hose binjizwa mu gisirikare cy'u Burundi. Kandi Burundi rero ikaba iteye ivyatsi iyo nyifato yo kwinjiza abo babicanye mu gisirikare cy'u Burundi ikabisaba ahubwo uretse kubinjiza mu gisirikare cy'u Burundi ahubwo bo bafata bakabashikiriza ubu butungane kugira bacirwe imanza ku vyaha bakoze vy'ihonyabwoko mu Rwanda hama kugira ngo Burundi nabwo bukingirwe ntibaheze baza kwigisha ntibigisha ivyo bakoze mu Rwanda ngo mu Burundi naho have ihonyabwoko. Mbere gusozera no makuru umupfasoni Louise mushiki wabo ava mu gihugu cy'u Rwanda asanzwe ariko yamamariza ikibanza cyo kurongora ishiramwe ry'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa francophonie yaramenyesheje ku munsi wa kane ko yizeye kandi yiteguye gutogwa kurongora iryo shirahamwe mu matora atekanijwe mu kwezi kw'icumi mu gihugu ca Armenie. Mu kiganiro yahaye televiziyo ya Faransa TV5 Monde warongoye imigenderanire y'igihugu cy'u Rwanda n'ibindi bihugu yemeza ko ashigikiwe n'ibindi bihugu byinshi uretse ibiva ku mugabane wa Afrika. Tumukurikire. Je suis très intéressée par ce poste de secrétaire général de la francophonie. Ishirahamwe nifuza kurongora rifise uruhara rudasanzwe ku rwego mpuzamakungu. Nibaza ko francophonie ari ihuriro
ririmwo vyinshi bishobora guterera mu gutunganya isi. Francophonie iriho irakora, ariko ku bwanje n'ishirahamwe ridahindura uko rikora, kandi tugeze mu bihe bisaba gutera intambwe ku vyari bihasanzwe, kandi turafise ubushobozi n'ibisabwa tubishize hamwe twese dushobora gukoresha kugira isi itera intambwe kuhigeza ubu. Ndafise icizere, ndafise benshi bashigikiye uretse abanyafrika. Muri aya mezi abiri maze nzunguruka isi uciye mu bihugu vyo muri Aziya yo mu manuko bushira ubuseruko, ugaca mu bihugu vyo muri Aziya yaha hafi, ugaca mu bihugu vyo muri Amerika y'uburaruko, eka mbere n'ivy'Iburaya, bose narabonyemwo kunshigikira. J'ai senti vraiment beaucoup de soutien, donc je suis confiante. Je vais à Erevan avec un sourire. Ni na hano rero cyo dusuzira amakuru mwese mariko muradukurikira, ndabakengurukiye naho butaha.